Bamwe mu bagize showbiz yo mu Rwanda akenshi turababona ndetse benshi muri bo turanabakunda bitewe n'ibikorwa baduha muri industry. Hariho abaririmbyi, abasobanuzi ndetse n'abandi bantu bagize showbiz, ariko biba bibabaje kubona ukunda umuntu utazi ati uyu muntu yitwa gute. Ikintu ubuzi akaba ari izina ryiwe yiyiswe asanzwe akoresha mu kazi, ariko uno munsi ndakuzaniye kimwe mu bigize imyirondoro y'aba bantu kuko twari tunamaze igihe tubikorera ko ubushakashatsi. So reka ndakwibutse kora subscribe kuri YouTube ya Champions TV woba uri umurundi canke umunyarwanda, kuko ibi ni ibintu biba ari vyiza ku bantu dukurikirana showbiz y'ibihugu vyose. So guys, nizere yuko wagiye gukora subscribe kuri YouTube ya Champions TV. Uwa mbere dutanguriye ko n'umuririmbyi bitwa Nel Ngabo, aho uwo muririmbyi ari muri label ya Kina Music, aho izina ryiwe ry'ukuri yitwa Nelson Jusa wa Ngabo. Ukurikira nawe n'umuririmbyi bitwa Konfi, nibaza yuko abenshi tumuzi ku ndirimbo yitwa Joanna yabaye hit cyane. Rero izina ryiwe ry'ukuri akaba yitwa Munyaneza Confiance. Uwo murikije nawe n'umuririmbyi bitwa Malani Manzi, aho yaririmbye indirimbo nka za Nuyu ndetse n'izindi ziraba hit. Izina ryiwe ry'ukuri ni Ale Manzi. Uwo murikije nawe sundi no bitwa Bushari Bushido, aho izina ryiwe yahawe n'abavyeyi riri kuri karangamuntu ari Jean Paul Hagenimana. Uwo murikije nawe akaba ari Kenny Kashot, aho afise indirimbo zakunzwe cyane ndetse n'ubu agifise n'izindi ariko arakora zigakundwa nazo nyene. Izina ryiwe ry'ukuri ni Kenny Rurisa. Uwundi dukurikije n'uwo bitwa Micho the Best, aho izina ryiwe ry'ukuri yitwa Niko Turashize Prosper. Uwundi nawe dukurikije n'uwo bitwa Butela No Less, aho yamenyekanye mu ndimi ndirimbo zitandukanye ndetse zinaryoshe, ariko izina ryiwe ry'ukuri nkaba nari kuzaniye akaba yitwa Jane Ingabire Butera. Uwo dukurikije nawe sundi ni hitmaker, hit after hit, akaba yitwa Element. Izina ry'akazi ariko izina yahawe n'abavyeyi ndetse akaba ari naryo zina rikundanga muntu ni Fred Robinson Mugisha. Uwundi nawe dukurikije nuwahora ari umuririmbyi kuko ubu nakibarizwa mu isi y'abazima, akaba ari Jay Polly. Izina ryiwe ry'ukuri yahawe n'abavyeyi akaba ari Tuyishimire Joshua. So nibaza yuko wamaze kumenya amwe mu mazina y'abagize iyi showbiz, ariko iyi ndakwibutse yuko ari part 1 mbashije gukora. Rero niba wakoze subscribe ndetse ugafungura n'inzogera, part 2 uzoyibona mu bambere ubashe kumenya amazina y'ukuri nk'ayabayago ba King James, ba The Ben ndetse n'aba Kenny Soul, ba Meddy n'aba Chris Easy. Ariko ivyo uzobimenya niba wabashije gukora subscribe ndetse ugafungura n'inzogera kuri YouTube ya Champions TV, ukabana nanje umunsi ku wundi.